iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misozi tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uno mwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Ni gake cyane bishika yoba mu bihugu bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi canke se mu gihugu c'u Burundi, aho usanga umushinga amateka canke se indi ndongozi ijejwe amabanga ahambaye mu gihugu, aho uwumva ngo yakubiswe n'abapolisi canke se ukumva ngo iyo ndongozi yafashwe yungurujwe kw'imoto mu nyuma wari ariko arayunguruza bikarangira arenze ku makosa ariko bitewe n'iyo ndongozi ahetse. Hari amakuru rero ahejeje kudushikira ko hari bamwe mu bapolisi batatu kuri ubu bapfunzwe. Abapolisi bakaba bari mu gasho k'igipolisi ka Giharo, aho bagirizwa kuba barakubise umushinga amateka yatowe muri ako gace ka Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Uyu polisi canke se umushinga amateka ngo yariko ababuza ko bafasha kugira ngo uruja n'uruza rugende neza mwibarabara. Abanyagihugu bo ngaho bo bakaba basaba ahubwo ko abapolisi borekurwa kuko bariko bakora igikorwa cabo neza mu gihe uwo mushinga amateka we yari mu kibanza nk'umunyamafuti. Ese uyo mushinga amateka yatowe mu ntara ya Rutana ninde yarenze ku makosa gushika naho arwanye n'abapolisi? Tukaza kumugaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru, ndetse benshi bakaba bariko banamusabira ko yohanwa vy'akarorero, agahanwa n'inama nshinga amateka kuko amakosa yakoze atari amakosa yo gukorwa n'umuntu ajejwe amabanga nk'ayo afise mu gihugu. Hari kandi ibihejeje gutangazwaho ngo bibujijwe gupfunga umuntu yagirizwa ideni, ariko abapfungiwe ngico caha bikaba ari benshi. Abakozi bo mu gisata c'ubutungane batuma ibitigiri by'abapfungwa biba umurengera mu mabohero ngo bari bakwiye gukurwa muri ayo mabanga. Uyu akaba ari umwihwezo w'umwe mu bashingwamanza bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, Fabien Segatwa. Ni mu gihe aheze kandi igihe kitari gito havugwa mu mabohero ibitigiri vy'umurengera by'abapfungwa dusangayo. Uwo mushingwamanza avuga ati amategeko avuga ko uwari we wese apfungira umuntu ubusa adakurikije amategeko ashobora gukurikiranwa mu butungane. Ikindi naco ngabajejwe ubutungane bitwararika gufunga umuntu batabanje kugira amatohoza. Kubwo rero ngo hari hakwiye gukurikizwa amategeko, haba uwakoze icaha akabihanirwa, nayo uwapfunze umuntu atisunze amategeko nawe nyene akabihanirwa. Akarora atanga nakuti ngo birabujijwe gupfunga umuntu yagirizwa ideni, ariko abapfunga ico caha ni benshi nga mu gihugu c'u Burundi. Fabien Segatwa we akabona ko uwo wese ahana atisunze amategeko nawe yohanwa naho atofungwa, ariko akabuguzwa muri ayo mabanga kuko ari muri bamwe mu bazingamitse ubutungane bw'igihugu c'u Burundi. Imbere yuko rero tubashikiriza inkuru ya wa mushinga amateka yarwanye n'abapolisi batatu bikabaviramwo no gupfungwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Giharo mu ntara ya Rutana abapolisi batatu barapfunzwe. Aba bapolisi batatu bakaba bapfunzwe bazira kugwana n'umushinga amateka. Ababibonye bavuga ko uyu mushinga amateka yitwa Reverie Nahayo ngo yari avuye mu masengesho, akaba ari kw'ipikipiki yunguruje abantu bane ku mugwa mukuru wa komine, akaba ari nk'isaha imwe z'ijoro ku gituro c'abiyunguruza. Ngaba abapolisi batatu rero baciye bafata iyi pikipiki kuko yari ihetse abantu barenze umwe kandi ntabiyiranga ifise. Uyu mushinga amateka akibabona yitwaje icarico, yitwaza amabanga afise mu gihugu, yitwaza position ahagazemwo, ategeka abapolisi gusubiza ubwo nyene iyo pikipiki umudereva wayo. Abapolisi nabo mu guhagarara ku mategeko abarengera nk'abapolisi bakora mw'ibarabara baranse gusubiza iyo pikipiki umudereva wayo uko yari atwaye abantu yari yunguruje abantu barenga umwe.
Umushingamateka rero yaciye agerageza kuyibaka, uruhagarara ruba ruratangwe nk'uko vyiganwa n'uwabibonye yari ari kuri ico gitura, aho abapolisi baciye bakubita ikofe, uwo mushingamateka nawe agerageje kugwana. Abo bapolisi rero ngo baciye bahagarikwa kw'itegeko ry'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri komine, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi co muri komine. Abandi bapolisi basaba ko bagenzi abo borekurwa kuko babona ko bariko bazira ko bariko bakorwa igikorwa cabo. Barashigikiwe n'abanyagihugu kandi bo muri komine Giharo biyamiriza ihagarikwa ry'abo bapolisi cane ko uwo mushingamateka ari we yari mu makosa kuko ari we yatanguje akajagari. Bakaba batanga akarorero k'abandi bategetsi harimwo abashingamateka b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi seneri bakubaguwe n'imbonerakure muri kahise ariko ko atawigeze abakurikirana. Abapolisi batatu rero bikaba binavugwa ko bashobora kungururizwa mu ibohero rikuru rya Rutana umwanya wari wo wose ko bw'amakuru ava mu gipolisi atomora ko urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana we yashitse Igiharo kugira ngo arabe uko bokunguruzwa. Ngo biragaragara rero ko abo bapolisi n'ubundi bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe bo bari mu kazi bajejwe. Bamwe bakavuga ko ari ukubahuka umutegetsi wo hejuru ariko abandi bo bakavuga ko batavyumva kuko ngo niba ari bo bashiraho amategeko mu gihugu nk'abashingamateka n'ubundi ari bo bakabaye abambere mu kuyubahiriza. Abenegihugu rero bagasaba ko abapolisi ahubwo borekurwa, uyu mushingamateka agafatirwa ibihano bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu nyene Cobero Varisito Ndayishimiye ndetse n'inama nshingamateka kuko yambitse ibara inzego nkuru z'igihugu kandi yategerezwa kuba mu bambere bubahiriza ivyo amategeko ategeka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize mu ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga umuyaga nkuba ndetse n'amazi mu gihugu c'u Burundi. Akaba kandi hari inyishungo zitezwe ku buyobozi buzojaho hisunzwe indinganizo nshasha. Kuva igenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'2023 Regideso igenwa n'amategeko mashasha. Impinduka zazo zikaba ziri mu itegeko ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu zisubiramwo ayarigenga mu mwaka w'1989. Kimwe mu vyo twomenya nuko abayobozi bo muri Regideso Burundi ubu bazohora bashirwaho hakozwe ibibazo. Umuyobozi mukuru akazogenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 4 gishobora kwisubiriza bivanye n'ibikorwa yerekanye. Izo ndongozi kandi zizoshirwaho mu buryo bushasha. Hari ivyo bakwiye gukorera ko muri Regideso abanyagihugu bakire kwama bariko bararyidogera, bakire kwama bariko bararyidogera. Nk'akarorero guhangana n'ikibazo c'ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba bafatiye ku biharuro vy'ababikenera biri ku gihe. Muri Rusama uyu mwaka w'2023 uwurongoye Regideso muri kino gihe yavuze ko mu gisagara ca Bujumbura mu gutanga amazi bacisunga ibiharuro vy'abantu b'umwaka w'2005 gushika aho rero ibice 85% vy'amazi ahakoreshwa ava ku isoko imwe Rudende. Ikindi ngo gikwiye gukorwa kandi ni ugushimangira ingingo ya Regideso yo kwifatira mu ntoke kugura ibikoresho. Isoko igifiswe n'amashirahamwe yandi icuma cagurwe miliyoni 23 z'amarundi basanze kiriko miliyoni 9 gusa. Ikonteri ihagurwa ibihumbi 242 basanze iri ku bihumbi 125. Ubwo busuma nabwo ngo buri mu vyatuma ibikorwa vy'irishira hamwe bidindira. Mu yandi makuru kandi ng'intara ya Kayanza nimwe mu ntara zirangwamwo abana baheba ishure kumvo zitandukanye. Ngari naco gituma Club Jimbere yarise Kayanza yahisemwo gutegura igitaramo mu ntumbero yo kwerekana uruhara rw'abavyeyi mu kubahiriza uburenganzira umwana afise bwo kwiga. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ibikorwa vy'uwo munsi, Manirakiza Kome yaserukiye umuyobozi w'iryo shure yarashimye cyane ibikorwa bisanzwe birangurwa n'iyo Club Jimbere muri lycée Kayanza kuko bifasha mu gusimbataza ubumenyi n'ubukerebutsi bw'abanyeshure.
Uyu asanzwe kandi hajejwe indero akanarongora uburaro kuri iryo shure ahamagarira abanyeshuri kuja muri club Jimbere ko abanyeshuri bari muri iyo club bigaragara ko ari imboneza kandi ari akarorero keza ku banyeshuri bagifise inyifato yo gutoroka uburaro bakaja mu ngeso zitari nziza inyuma y'ikigo c'iryo shure. Bino birori rero kakaba karabaye n'akaryo keza ko ku banyeshuri ko kunezereza abagenzi babo biciye mu kwerekana impano bafise mu bijanye n'imico n'akaranga nk'intambo harimo iz'ikirundi hamwe rero n'ibikino. Gateka Dani Ani Marie umwe mu banyeshuri yakurikiranye ivyo birori nawe akamenyesha ko kabaye akaryo ko kubona ko umuvyeyi eka mbere n'ikibano bafise uruhare runini kugira umwana agira amahirwe yo kwiga biciye mu guhimiriza canke mu mpanuro. Ubusanzwe warongoye iyi club kandi ni Mpagaritse Rodrine Trifoni ni ijambo ryo gusozera yahamagariye abanyeshuri gufata nkama ubutumwa bwatanzwe hanini bufatiye ku guharanira uburenganzira umwana afise bwo kwiga. Habonimana Audrey yajejwe imigambi ya Jimbere magazine nawe akaba ari nawe mu kurangiza yakengurutse intambwe iyo club Jimbere yari seka yanzigeze ko anatera kamo rwaruka rwari ngaho kwijukira ibikorwa nk'ivyo kuko ari nkenerwa ku ndero yarwo. Ya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utajicikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza wa kandi aho baherereye hose kugira ngo nabaje bashikirirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV Imana ibahezagire.